nitwa François Xavier Ndabuzani abadongo ishami ry'akazi na mwizere kuri yego Yesu bazo tubiri twonyene ikibazo cya mbere muri jo ishibisi gihe batumira amashira hamwe amwe tugomba gukora Royal Palace cherekeye l'action et l'histoire n'ibonari twabonye yuko musaba ko igihe umuntu ashinzwe ibanga ry'igihugu hanyuma agakora ibikorwa bishobora kugira ingaruka mbi leta yamuhaye icyo gikorwa imuhaye iryo banga hatohanwa ubwa mbere leta kuko birazwi ko hitwarirwa leta mugabo igatanga amande cyangwa indishi mugabo mugasaba muti mu nyuma uba yafashe ingingo niwe yoheza agaca ariha ni ukuvuga icyo leta yarishe uwo muntu yabikoze icyo gihe agaheza agatanga amafaranga leta yatanze rero gusa amakenga none ubwo nk'ibi bikorwa inama mpuzamategeko yarayikoze ejo twabonye ko hashobora kuzobomorwa inzu zirenga ibihumbi 3 ntabwo mubona ko abo bantu babikoze batanze attribution y'ayo mapasere uno munsi bamwe bari baracahari n'abandi bibereye hanze za Burayi za Belgique certainement ko batabuze n'abari Kigali cyangwa Mahama je ngumanibaza none nta kuntu imbere y'uko bagiye batabomoreko leta yoshiraho ikigega cyo gushumbusha abo bantu basabye amakredi mu mabanki uno munsi bagomba babona amazu yabo nyine bimwe zibiri zitatu bagomba abomoka kugira ngo buhoro buhoro ubutungane bw'entanta la poursuite y'abo bantu batanze izo parcelle bamwe barabaze baracari none abatwara muri iyo minsi y'ibyo bisata baracari bamwe none batabazi hanyuma bagaheza leta kuva uno munsi igatangura ku mishahara bahembwa igafata igice cy'imishahara yabo kugira ngo bayiresitwe mugabo leta yashumbuje yahaye abantu abana ko tuzobona za bidozere zigiye kubomora ama etage abantu barira tugenda kubakonsola tubaremesha aloroke ababikoze bobo bashobora kuba banabikoze bihiriye amafaranga uno munsi baba mu nzu y'amayitware atanu cyangwa arindwi icyo nicyo kibazo cya mbere. Cya kabiri ikijanye n'amasida yo mw'ibarabara nukuri biragaragara yuko hari gusabara abenegihugu nukuri biraboneka yuko basigaye bava mu mazi yo mw'ibarabara kandi abajejwe bose kugira abenegihugu bahari. Rero nyakubahwa muhuzi je ndashaka ndabasaba ikibazo kigiye cyane jewe umugoroba naranditse en post kuri Facebook iwanje c'était juste un cri d'alarme muntu heze barabonye ko memento yakonze abapolisi babiri muri ejo ku mugoroba ikigongo umunyagihugu ikarusi murazi accident volcano na memento yabereye kwa Musigo mu isi heze abantu bagacika amaguru bandi bakomereka kwita uraraze mu mabarabara y'igihugu urabona nta musi wohera hataba amazi kandi utohoje ni excès de vitesse. Je nashaka basabye ko bamuzi yuko kuruhara mufise no kwegera inzego zose zishinzwe gufata ingingo kabisa amategeko y'barabara y'abahinzi murahagarara bamwe ku mabarabara mu gitondo murabajya amabisi atwara abana ku ishuri usanga utwana twicaranye ukibaza none aba bana abavyeyi babatanga bariyumvira lo sort ushobora gushikira aba bana igihe bisi yotebaga ugasanga ibisi ishobora kujyamo abantu 30 irimo abantu 8 birateye isoni mu gihugu kirimo kubahiriza amategeko. Tubazo tubiri nagana bashikiriza kandi dusaba kabisa ko mubigira ibyanyu natwe abashaka tuzobafasha nk'uko mwabidusabye ariko kabisa dushaka ko abenegihugu bahirizwa kandi murakoze imana beza.